Haleluya, Imana ishimwe bene data bakunzi b'umwami Yesu, ndasubiye kubaramutsa. Amahoro ya Yesu Kristo nabane namwe mwese. Nitwa Françoise Habonayo kandi nsubiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo twongere gusangira ijambo ry'Imana. Imana nishimwe. Reka turirimbe indirimbo ya 80. Indirimbo ya 80 mu gitabo c'ikirundi. Abayizi ni sawa, abatayizi nabo mwumvirize. Imana ishimwe. Yemwa bitanga ubufuti mugahusha umusaraba, turababwira turira yuko mubabaza Yesu. Pisemo guhora nkizwa no gushingwa mugakiza jewe sinzovayo. Yemwe abaretse ubugingo mukabugura n'inyama, ahizoborera mbega muzokura mwinyunguki. Mpisemo guhora nkizwa no gushingwa mugakiza jewe sinzovayo. Yemwe abaretse igihugu cuzuye amata n'ubuki, ko mukimiranye vuba musubiye mw'Egiputa. Mpisemo guhora nkizwa no gushingwa mugakiza jewe sinzovayo. Yemwe abavuga inkurumbi y'igihugu c'Isiyoni, ivyo mwita amananiza bishobokera uwizeye. Mpisemo guhora nkizwa no gushingwa mugakiza jewe sinzovayo. Mu maraso y'umukiza niho dukirizwa ibyaha, ngwino dusubiraneyo dushike ku musaraba. Mpisemo guhora nkizwa no gushingwa mugakiza jewe sinzovayo. Haleluya, urakoze mwami Yesu Kristo kubw'uyu mwanya mwiza, nuko nubane natwe Mana. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera bushishikare gukorana natwe, dukubise hasi inkomezi z'umwijima zose mw'izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose kigwanya Imana turagifashe mpiri muri kano kanya mw'izina rya Yesu. Dusabye ubushobozi bwawe mwami Yesu ngo bwo buturongora, kandi umuntu wese adukurikiranye umuha umugisha uzobukoze mw'izina rya Yesu niho tubisabye, amen. Umuririmbyi yaravuze ngo
yemwe abitanga ubufuti mugahusha umusaraba ngo turababwira turira yuko mubabaza Yesu. Kwitanga ubufuti ni ukugira gute? Ubwa mbere tumbamwo amajambo abiri, harimwo kwitanga. Umuntu arashaka kwitanga agakora ibikorwa akagira gute, akagenda agasengera abagwayi, akagenda agatanga n'ubutunzi bwiwe, akagenda agakora ibintu vyiza cane ubona ko ari ibintu by'abantu b'Imana. Ariko hakabaho n'ukwitanga ubufuti. Kwitanga ubufuti rero ni ugukora ibyo byose ariko mu buryo ataho bishika. Ni nk'umuntu novuga ntiyogenda akamatonda ku kazi hamwe n'abandi bakozi bose mugabo atari yangaje, batamuhaye akazi. Ariko akamatonda akajana n'abandi, kumba abandi bariyandikishije, baranditswe, barazi n'igihe batanguriye, barazi na kontra, barasinye kontra, barazi amahera bazohembwa, barazi programme ko bigenda. Ariko uwundi nawe akavuga ati je ndabizi na jewe reka ngende nkore, akamatonda agatondana nabo. Uyo bavuga ko niwe notanga ko akarero ko yitanze ubufuti, kuko igihe abandi bazoza guhembwa we ntazohembwa, kuko mu gihe bazohemba bazoraba bari kuri lista biyandikishije abahawe akazi, ariko nawe azohembwa nande, ariko yarakoze. Rero ni kuri iyo mvo tugomba kwigishanya. Ni gute usanga umuntu ariko arakora kandi agasanga ariko arakora mu mafuti, canke agakora ibidashimwa, canke akaba yitanze ubufuti nk'uko Bibiliya ivuga. Uyu muririmbyi yavuze, ati abitanga ubufuti turababwira turira yuko abantu nk'abo bababaza Yesu. Uyu muririmbyi yaravuze kandi ngo yemwe abaretse ubugingo mukabugura n'inyama, ngo aho izoborera mbega muzokuramo inyunguki. Hariho abantu baretse ubugingo babukavye n'ivy'iyi si bishira. Umuntu akareka Imana ngo kubera iby'isi bishira. Twaganire n'umuntu arambwira amajambo akomeye numva ndababaye. Uyu muntu aravuga ati none mukozi w'Imana uvuga ngo twihane, jewe nta kazi mfise, hariho umuntu uyo muntu niwe ambeshejeho, kandi we yari umugabo. Akavuga ngo afise umugore, uwo mugore niwe amubeshejeho, ngo niwe abutungiye n'abana, ngo none niyamureka ngo urumva yari umugore w'umuhabara canke yari imara yasinze uko nobivuga, ngo hamwe yomureka akihana ngo ubugingo bwe bwaba bupfuye, ngo yoshaho yogaburira abana iki. Umbe beneda namubwiye nti ntuse kumfyira atako jewe wewe mpamagara niba ushaka kwihana canke niba ushaka ko ndakugira indi nama, naye handi kuza kumbarira ngo none ngo vyogenda gute nyene. Niba ushaka kubandanya bandanya. Hari ibintu wumva Satani arafata akagomba kuzimanganya inzira, canke akagomba kugira ngo muje mu yandi madiskisi atari iyo muhusha intumbero. Bene data ndabinginze mwame muba amaso, kuko Satani we ntiyicaye. Satani ntiyicaye. Iyo umuntu wamubwiye ijambo ry'Imana agashaka kubivamwo nabivemwo, mugabo ashatse kubandanya naho nyene nabandanye, kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ubandura ngo nashishikare yandura, ngo uwezwa nawe nashishikare yezwa. Nukuvuga ngo muri iki gihe umuntu akurikirana ivyo yahisemwo. Ariko twebwe abavuga butumwa natwe ico dukora niki? Turakubwira tukakubwira tuti ibi bintu bimeze uko. Uyu munsi rero nje kubabwira yuko hariho ukwitanga kandi ukitanga ubufuti, ugakora ariko ataho vyanditswe. Reka rero uyu munsi tuvugane ni gute twokwitanga ariko tukitanga mu buryo bwiza. Kitanga mu buryo bwiza. Wa muntu ukorera Imana, wa muririmbyi we, wa muvuga butumwa wewe uvuga yuko uri mu nzira ija Siyoni, witeze ko Umwami Yesu Kristo aza, badusubira urabe yuko wakiriye Yesu. Ntusange witanze ubufuti ugasanga warahushije umusaraba, waraciye iruhande. Inzira ni muri Kristo Yesu. Yesu niwe nzira, Yesu niwe kuri, Yesu niwe bugingo. Aho honyene niho hari inzira izodushikana kuri Data. Niwe aca iruhande ntabwo uzoba uri kuragenda mu nzira nziza. Oya. Hanyuma ikindi naco,
ushobora kuba waratanguye iyo nzira neza ukayigendamwo, ariko uyu munsi ukaba warayivuyemwo kubwo gukunda iby'iyi si, kubwo kumvira uyu mubiri, kubwo gukunda iby'iyi si no kutirinda, ugasanga warabivuyemwo. Naho uvuga Yesu ku munwa, ariko umutima wawe n'ibikorwa byawe byose byarabivuyemwo, nawe nyene uri mu bitanga ubufuti. Uyu muririmbyi yaravuze ngo yemwe ngo abaretse ubugingo mukabugura n'inyama. Ushobora kuba wararetse ubugingo ukabugura n'ibindi ibyo vyaho ugenderamwo, ariko uzokuramwo inyungu nki Kristo Yesu niyaza gutora abamwizeye. Imana idufashe rero tugaruke mu nzira nziza. Uyu muririmbyi yavuze ngo mu maraso y'umukiza ngo niho dukirizwa ibyaha, ngo ngwino dusubiraneyo dushike ku musaraba, dusubiraneyo. Mwene data, bishoboka ko wataye inzira koko, ariko uyu munsi nje kukubwira ngo subirayo bigishoboka. Imana ishimwe. Subirayo bigishoboka, kuko hariho igihe bizoba bitagishoboka, ariko uyu munsi bicitwa uyu munsi usubireyo, usubire ku mwami Yesu. Yesu agira aze vuba. Numva mu mutima wanje amajambo nobwira ingenzi canke nobwira uyu muntu ariko aragenda mu rugendo rwo mwijuru akwiye kuraba, nukuraba ko yinjiriye muri Yesu. Niba utinjiriye muri Yesu, ahandi hose wokwinjirira mwene data, iyo nzira ntabwo izogushikana, ahubwo n'inzira izokuzimiza. Ijambo ry'Imana ryaravuze hariya mu gitabo ca Yohana igice ca 3 ku murongo w'16 haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ngo nigo rwatumye itanga umwana wayo, kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko azahabwe ubugingo budashira. Urukundo rw'Imana rwatumye Yesu aza, haleluya, kugira ngo umwizera wese, nukuvuga ngo iki, ushaka wese, nukuvuga ngo iki, jewe na wewe na mwene data wundi, uwo bigomba wese. Ijambo ry'Imana ntiridufata ku nguvu, oya, rirakwereka hama nawe ugahitamwo. Nico gituma mvuga ngo ugomba wese, ugomba uyo niyamwakira ngo azoronka ubugingo budashira. Yesu nashimwe. Ngo ntazopfa rubi, nukuvuga ngo Satani ntazomubona, ntazogenda kwa Satani, kuko azoba yarakiriye Yesu, azogenda mu ijuru, niho abakijwe bazoba. Ariko ikindi kibazo, kumwakira ni kimwe, haleluya, kumwakira no kugendera muri we. Hari abantu benshi bamwakiriye, baje kumwakira baca baja ngaho gusa biberaho nk'abari mw'isi, ariko suko uzosanga witanze ubufuti mwene da, ngo umwakire hanyuma ugendere muri Kristo. Kugendera muri Kristo no kugirane, no kugendera mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Kugendera mu ijambo ry'Imana, mu kugendera mu mabwirizwa y'Imana. Ntukandagira ibyagezwe by'Imana, ariko ugenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bavuga ko bakunda Imana ni bande? Nabitondera ijambo ryayo. Yesu nashimwe. Rero iyo tugende mu byagezwe byayo, ngo tuba turi muri yo. Haleluya. Kugendera mu byagezwe by'Imana no kugendera muri Kristo, niko kugendera muri yo. Tubisoma hariya Yohana wa mbere igice ca 3 ku murongo wa 24, ngo iyo tugendeye mu byagezwe byayo, ngo tuba turi muri yo, nayo ikaba muri twebwe. Iyo tubigendeyemwo, nagomba dusubire aka kantu ngo iyo tubigendeyemwo, apana kuvyakira gusa, kubibamwo, ngo nayo ngo tuba turi muri yo. Haleluya.
jambo ry'Imana ni cirore twirabiramwo, jambo ry'Imana ni cirore. Kubigenderamwo rero ni n'ubuzima ubayeho. Ubaye mu buzima bumeze gute? Mbega ubaye mu buzima bushimisha Imana cyangwa ubaye mu buzima bwishimisha? Kubigenderamwo ni ukugenda wirinda icaha n'igisa naco, ukagendera mu kwezwa, ukagendera mu gusoma ijambo ry'Imana no gusenga, ukagenda wumva ko data muri kumwe. Haleluya! Mpwemu Yera ari muri wewe. Ubonye ta mpwemu akiri muri wewe mwene data, subire urabe, usenge, uvuga uti Mwami ndakwinginze ngwino wongere ugaruka mu mutima wanje, cyane cyane urabe ko tacaha wakoze, kuko Umwami Imana ntabana n'ivyaha, ntabana n'ivyaha. Hari umuntu ashaka kuvuga ngo nta muntu adacumura, ngo muri iyi si ngo nta muntu adacumura. D'accord, gucumura, hariho gucumura, novuga nti gucumura par accident, gucumura ari ibintu utabigize ibigirankana. Hari igihe umuntu agwa mu bintu akagwamo nk'aho umuntu aguye mu mutego wa Satani. Hakabaho n'ibindi bintu n'ikindi gihe ubu bibamwo nyene, ubu bibamwo, kandi umuntu abibamwo wese arabizi ko abibamwo. Rero ntitwibeshe ngo turi muri yo kandi tugendera mu vyaha, kandi ijambo ry'Imana tutarigendera. Aho rero tuzatwigize ababeshi. Hanyuma icerekana ko tugendera muri yo none coba ari giki? Ni giki cerekana ko umuntu agendera muri yo? Rega umuntu arapfa kuvuga akavuga ati ngendera muri yo, jewe ngendera muri yo, jewe ndi mu Mana, jewe narakijijwe, jewe meze gute. Ariko hari ikintu ukwiye kuraba, kwico kintu kiba muri wewe, hanyuma uca ugenda urirata kugendera muri yo niba ico kintu kigumya muri wewe. Tukirabe ni giki? Turabe hariya muri Yohana wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 13. Yohana wa mbere, haleluya, Yohana wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 13. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo ku murongo wa 13 haravuga ngo iki nico kitumenyesha yuko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twebwe, nuko yaduhaye kuri mpwemu wayo. Haleluya, haleluya. Iki nico kitubwira ko Imana iguma muri twebwe, natwe tukaba turi muri yo, nuko yaduhaye kuri mpwemu wayo. Iki ni kimenyetso ciza kiva ku Mana, atawundi muntu yokiguha. Iki kintu saba pasiteri bagitanga. Iki kintu si diplome uza kuronka ngo nuko wize theology. Iki kintu si diplome uhabwa n'uwundi muntu, canke si cete uhabwa n'uwundi muntu, ariko ni data wo mwijuru. Haleluya! Ni ntahe iva ku Mana ikururuka ikavuga ati nguyu umwana wanje. Imana ishimwe. Hariho uyundi muntu yavuze ati muri Bibiliya ati nanje ndagomba ubwo bushobozi, nzohore nsengera abantu nabo baronke mpwemu Yera. Ati mbere ndabaha amafaranga, ati nanje ni mu ubwo bushobozi. Yari yibaza ko bugugwa amahera. Uravyumva? Yari yibaza ko bugugwa amahera. Hariho abandi baca nabo nyene barondera uburyo bundi bw'ingene ivyo bintu vyoronkwa, bakiyumvira mbega nitwakoresha amazi aheza agiye tukamuha umuntu wese mpwemu Yera aca yinjira muri we. Uwundi ati hamwe twogira gutya bica biza. Uwundi ati hamwe no kwicana naka nkamwumva ingene asenga ngaca ngenda nkavuga nkuko avuga, mpwemu Yera aca yinjira. Suko mpwemu ni kimenyetso kiva mwijuru. Data abonye umutima wawe akakubatiriza muri mpwemu Yera. Yesu nashimwe. Hari abantu biyumvira ngo umubatizo wa mpwemu Yera ngo wabaye muri ca gihe ngo ca kera, ngo Yesu ngo amaze kuvana abigishwa, ngo ni kiriya gihe ca kera gusa, ngo ubu ntibibaho.
mwene data n'izi saha abantu barabatizwa muri mpwemu yera, nawe nyene uricabona igihe mpwemu yakuzamwo ingene vyakugendeye, urazi neza igihe wabatizwa muri mpwemu ingene vyabaye, urazi impinduka yabaye mu bugingo bwawe kuva mpwemu yera amaze gushika muri wewe, urabizi. Ariko umuntu atarimwo mpwemu yera, ni hahandi umuntu acagomba gukora ibikorwa vy'Imana muri kamere yiwe, canke akiforsa bakubwira gusoma ijambo ry'Imana aho gusenga ngo wumve ico mpwemu yera akubwira, ahubwo ugaca ugenda kurondera ku ma internet, mbega ukwizera ijambo ry'Imana rivuga ko ari iki, mbega ukunuku, mbega abakozi b'Imana nakana nakababivuze ku iki, ugasanga umuntu ariko ararondera inyigisho z'abandi bavuze. Mwene data, mpwemu yera aba muri wewe, mubaze musobanuze cyose arakubarira. Niba ari ikintu ugomba kuja kwigisha, pfukama senga. Uyu munsi Satani yaranyaza abantu benshi gusenga, bakavuga ngo kaye ngo nta gusenga gwe kaye. Yo, umve nkubarire, umvira ijwi riko rirakubwira, niba ugomba kugenda muri iyi nzira yo kuja mu ijuru, shira amavi hasi, senga Imana. Kunda gusenga no kuba mu materaniro y'abasenzi, bizogufasha. Reka mpwemu muri wewe akore, reka kurondera ibindi bintu hanze, kuko mpwemu w'Imana aba muri wewe. Rero ja muri wewe, subira usenge, hamagara data wo mwijuru abana nawe, aca guhishurira, hama rero ucubona ibyo kuvuga. Imana ishimwe. Ariko kugenda kurondera hariye ngo nakayigishije gutya, ngo nakabivuze gutya, nkaho umenga ni kuru uri kuratanga, umenga ni icigisho uri kuratanga. Oya, Yesu nadufashe. Mpwemu niwe atumenyesha ko turi abana b'Imana, kandi iyo umuntu yamaze kuva mu Mana na mpwemu yera arasohoka. Mpwemu arasohoka, kandi umuntu mpwemu yera yamaze kuvamwo ntibizokugora kumumenya. Mupfa kuganira kabiri gatatu, mupfa kuba muri kumwe, uca ubimubona, kuko ivyamwa vya mpwemu ntibiba bikiri muri we. Oya, ntibiba bikiri muri we. N'imvugo yiwe izokubwira ati uyu muntu ari mu Imana canke kaye. Kandi bene data, ico dukwiye kwitwararika no kumenya ngo umucamanza ni Imana ibona mu mutima. Haleluya. Umwana w'umuntu ushaka kumwiyorobeka ko, umwana w'umuntu ushaka kumwereka ko wewe ushaka kumwereka uko ushaka abibona, ariko Imana data yoyo ntawe yinyegeza, isoma byose kandi isobanukiwe byose. Nuko rero kwihana none nukugirante, kwihana d'abord nukumva, ubanza ukamenya uti, ukumva yuko uri umunyabyaha, kuko ntiwo kwihana utari umunyabyaha, ntiwo kwihana uzi neza kutunganya. Ariko igihe wimenya ko uri umukene mu mutima wawe, igihe wimenye ko uri umukene, ugaca uvuga uti Mwami Yesu, ndagomba ibi bintu kubivamo, Mwami Yesu ngwino umfashe, Mwami Yesu. Aha, uko kubyumva ubwo bukene bwawe no kumva ubwo uhamagaye Yesu ngo aza gutabara, aho niko kumwinjiza Yesu, niko kumwinjiza. Kuko kumwinjiza Yesu d'abord ubanza kumenya ko uri umukene, hanyuma ukaca umenya neza yuko ubwo bukene bwawe nta wundi yobugukuramwo, nta wundi atari ubwo bushobozi bw'Imana. Rero igihe watuye n'akanwa kawe ukatura ko Yesu Kristo ari umwami, yapfuye kubw'ibyaha byawe, ukamusaba koza muri wewe, ukamusaba uti Mwami ngwino mu mutima wanje, ukureho ibyaha byanje, unkurireho umucafu wose Mwami Yesu, ucuze uganze. Haleluya. Yesu aca abikora kandi acaza akaganza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo tumwugururiye, ngo uramwugururira kandi uba wamaze kumwemera. Kuko iyo utamwemeye ntuba mwemeye nyene. Iyo umuntu utemeye ntushaka kumwugururira, ariko Yesu ubanza kuba wamwemeye mu mutima, ukamwugururira, ugaca ubivuga n'akanwa kawe ko wemeye kumwugururira kandi umusabye ngo aze. Haleluya. Acaza
kandi Yesu amaze kuza aca azana amahoro, akazana umunezero, akazana na bya bindi byose afise, ya makarite yose, ya identite yose y'Imana ikaciza muri wewe. Haleluya! nawe ukaba wise umwana w'Imana. Imana ishimwe. Umaze kwitwa umwana w'Imana, umviriza rero ikindi. Abantu benshi baratura bavuga Yesu ko ari umwami, baramwatura, baramwakira mu mutima, ariko etape yo kwihana ibyaha no gusohora ibyaha bakoze ntayo bakoze. Ibyo rero byatumye umuntu naho yatuye, naho yakiriye Yesu akaguma akora bya bindi yahoze akora. Kubera iki? Kubera yuko atasabye Yesu, ntiyatuye ngo abisohora bikureyo. Aho rero niho hafise ingorane. Uyu munsi harimo abantu usanga bari mu Mana kandi bagakoranya kuba mu Mana no kuba muri Satani. Bagaba mu Mana kubera bavuga ngo barakiriye Yesu, nivyo, ariko ibikorwa byabo bikagaragaza yuko nta Yesu aba muri bo. Ni kubera iki? Kubera yuko batagize etape yo kwihana. Kandi Satani nawe ntakwemerera kugira etape yo kwihana, kuko Satani wewe agomba kukugumiza muri esclavage yiwe à travers le péché. Agomba kukugumiza mu bubatu, agomba kukugumiza mu gasho kiwe. Akugumizayo gute? Akugumizayo mu byaha, kuko uri mu byaha no kuvuga ngo ubu uri kumwe na Satani. Rero akavuga ati okay, genda mu rusengero ntacu, agenda uririmbe, genda ukore ibi, genda ukore, ariko icyo nzi ndazi kuri uwanje. Nico gituma mu masengero menshi huzuye abantu benshi biyitirirwa ko ari ab'Imana kandi ari aba Satani, kandi abo Satani ntaca bagirako. Mbere akakure kugaprospera, ugatunga, ukagira gute, ibintu byose ekanye nukumva nyene kari amahoro, ariko atari amahoro. Abo wa muririmbi yavuze wiki ngo abo bitanga ubufuti kuko bahushije umusaraba. Umviriza, wumviye inama ndiko ndakubwira muri kano kanya, mwene data, wihane usubire ku Mana, ureke Satani nta ciza atanga, nta namba. Ariko Satani ishata azohemba nukurondera abo azojana mu muriro nawe. Ariko wewe Yesu yagucunguye, ko wakiriye Yesu, ko wamwemeye, ko uja mu rusengero, nakwinginze ugiye ni etape yo kuva mu byaha. Satani umwanke n'ibyiwe byose, maze Yesu nawe ushureka akurongore ajane nawe. Ibi bihe turimwo n'ibihe bigoye, kuko abantu benshi bagomba kwitiririrwa Imana ariko bagakorera Satani. Aho rero ni ingorane nyinshi. Nico gituma benshi mubona ibintu ivyamwa vya mpwemu yaratabiri hari, kandi mpwemu w'Imana ntashaka kuba muri abo bantu. Ariko rero ngo abari muri Kristo Yesu ngo nta rubanza ruzobatsinda. Abari muri Kristo Yesu bakamugumamwo, bakamubamwo, mpwemu w'Imana ba muri bo. Haleluya! Kandi abo Yesu Kristo agiraze inzamba y'akabanga niyaza, baba wa mpema ari muri bo azobaterura basanganire n'umwami mu kirere. None wewe bizokugendekera gute? Umvirize ijwi ndiko ndakubarira, mwene data mukunzi. Muri Yesu hari amahoro, muri Yesu hari byose. Mwikunkumure Satani biracashoboka, byacashoboka mwikunkumure, kuko hari ikindi gihe bitazoba bigishoboka. Hari ikindi gihe bizoba bitagishoboka, ariko uyu munsi biracashoboka. Nuko rero umwami Yesu Kristo abahezagire, umwami Yesu Kristo abagirire neza. Ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Numero ya telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene tuvugira ko ni shene Habonayo. Imana yo mwijuru ibahezagire. Data ndagushimiye kuko uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana y'ububasha. Bana n'umwe wese yumvise amajambo, kandi mpwemu yera ashishikare kuyasobanura mu mitima y'abayumvise bose. Mu izina ryawe ryera Yesu, ndabigushimiye kubikora gutyo, mu izina ryawe ryera. Amen.